jewe la fois prochaine ntumvise perezida wa Sena yashizeho komisiyo d'enquête parlementaire ngo atubwire iby'amazone byose n'ibikene byagenze. Iyo ni paralysationnelle bayibujije parlementative no pouvait rien faire. Tugira dokira cyane tugira dushikeyo nukuzotwisha tukarayo kibi muri antwanize umurundi wese yarategeza kuraba ingene biriko biragenda nta demi mezire yoshoboka. Hariho ivyo 2060 harayo ma strategy mugabo ibiza gukorwa muri pratique nibindi. None ivyo tuzoiva mu ryari? Hariho nabandi ahubwo batsa amaheri nterana abanyagihugu ngo baterere kuba kazoro. Umva hamwe hariwe n'amahera zanaterera ayava abanyagihugu n'ayandava hejuru kame. Wewe wumva muri uwo mwanya iyo priority ibipanze gute? Kane na 2023 ubu rero turavuga tuti harageze ko ibibazo nyene tubona amahinduka. Hari ibi by'ibiciro ntawe igara bisubiramo, hari iby'igitoro byo bisa n'ibyasubiye inyuma. Abantu bararushije ahubwo cane, ahubwo Sopebu yo yomenya yuko ahubwo ibintu byasubiye inyuma. Abantu birirwa ku magroup ari kubaza igitoro naho wondangira barahwera bakiruka, wari kwa kabiri abuze arindira iminsi n'imisi. Abantu bararusha barahweri. Sopebu tubateye akato tuti ibintu warabisubije inyuma. Ayo mafaranga yo tuba turiko turashorera ibintu hanze cari karakora umuntu agitahura. Dushora ibintu hanze hanyuma Sopebu idusubize mu muruho tutari bwigere tubona. Ni ibintu bitumvikana. Hari ivy'amafaranga y'agaciro ibidanazo intuze vyankeneye. Hanyuma ibijanye na consequence intuze mwese murabona yuko urugwaruko unyi amahirwe yose urabona bose ariko barahera bagenda bahera. Za nguvu zacu zose ziriko zigenda umengo ni competition. Abantu bakubwira ati abavyeyi no gutererezanya basubira tuti dutererezanye wa muhungu baragiye nta bindi butwirirwa. Ugiye ukaraba ibijanye n'ibire by'ama infrastructure iyo soko umunsi bijya bintu bitangura mu Kayanza barabimbagije jewe ndaviyamiza ko bijya bintu bidashoboka. Mugabo batwise abansi b'igihugu. Sinzi yuko ukuri turiko turaharanira kugenda kwigaragaza. Nico gituma tutazigira dutijya kuko uko iminsi hera kugenda kuraboneka. Bijya jewe narabivuze bijya byijya soko ko baje kuimbaza bwo uri kuragwanya imigambi byiza y'igihugu. Urabona aho bigeze. Ni ibintu byinshi bya internet, kibuga c'indege abango cyari kibije gusubirwamwo. Urabona ingwara zikunda kugira haramwe by'ama infrastructure kwereka ko igihugu kiriko kirazamuka ya mabatima ya leta. Hariho zone économique spéciale yategeza kubakwa hajyanye inyabibondo warubondo kugira abantu bazana imitahe uheruka banditse zone économique spéciale iri kabura. Ikibuga c'indege cyo kibugendana kimaze imyaka mirere kimaze imyaka n'imyaka. Turiko turabona ko dusigaranye kimwe aho baningorana ukabona yuko ubuneje bunarumvisabe ngo kira ngo biratanguye kwihuta. Kijya cari kwacubatswe kera ubu turiko turabona ko bikenewe. Kubijanye no kugwanya igiturire hari amadoto twari dusanga tugize imisi turiko turavuga yaraho hamwe yama yo muri za BRB amafaranga y'agaciro vya impanda byiruguma bivuga tukatuti none nyabu. Mugabo mwarumvise iby'umushikiranganje w'ikigega ca leta ari wabushikiriza. Je ubwanje mu kiganiro natanze je bundi bijya bintu byo vya budget du ministère de l'agriculture narabigarutse ko ndavyinsister. Ndavuga nti amafaranga ari mu burimyi n'ubworozi 60% arenga ari mu vy'imyavu bikaba resultat ari tubona. Hari ikibazo genda mwicare murabyo n'intuze n'ivyumvikana. Mu budget y'imiliyaridi amajana angahe mu burimyi n'ubworozi amajana 500 aranga 60% arenga ari mu vy'imyavu. Ivyo bintu nyabuna ngo teri yose ngo turiko dukora abakoroni.
sinzi ko umushikiranganje w'ikiga ca leta nawe ari karakorera abakoroni ngire uwo nyine ko twubifata nawe ari kakorera abakoroni rero nibaza yuko izo mvugo zo gushaka guhisha ibintu bibi biriko birica igihugu wabarundi ariko barayibona ikinyoma cyo kirakubitirwa ahakubuye ibyo twabigarutse ko kera ibi vyanaje sana gesa banza kwitubaza kwinjoro zinga ndabwe kiya kiruhago cari kiguye guhagarara kikava umuruho giteza abantu uravye umwanya abantu barimo ibigoro umwanya bamara bagira iki bagashira ikintu kikanunuza abantu kikabatevya kagira gute ibi vy'amabiro y'amazoni amafaranga asohoka kurya s'il vous plaît amafaranga asohoka kurya akagenda uko bakayagabana kuke miliyarde agenda ariko je ntero akama abantu indongozi ariko bibutse ico no kwita mu gifaransa ni harcèlement bibutse ikintu bita obey ingene cirirwa inyuma y'abantu gutoza amakuru abantu bihwera basubira ayo mahera yeze gutoka aja mu kiga ca leta bakayigina kurya urashobora kubibaza urazi ko ari abantu amakora badana abantu bose makora duka subira ijya rwa de finance ihindura amakoro ku mwaka utashe abantu amahe naho bantu bari muri imprevisibilité fiscale tebwo amalwa yose aba yaratowe n'ibiki rwa de finance yahindura ku mwaka mugabo uravye kandi amafaranga yasoka y'amazone ikagenda kurya dutangwe decentralisation hari ikintu rero turiko turavuga ibi hari mu ntuze ibi vyuko ibi vya niveau politique ndabigaruka ko turavye amatora igene yagenze ivyo nta ntibigaruka ko byarashatse kwerekana yuko ari umugambwe umwe watsinzwe donc wanonse intsinzi uko vyagenze kose niko vyitwa ubu numwe nyene ubona biganje ni nta ihari ubu rero ngice bigenda gute umva ubu rero n'inzira zibiri tuzobona iyizi ntizirenga zikaza kuba zibiri swate turapfa dushikeyo canke dukire imwe nukuvuga ati ubu nitwe twiharije twenyene nta uri turi kumwe ubu rero tujya igihugu rero atacamira ni scenario canke ati ubu turafise igihugu rero nta uri karatugora reka tugisove tugira ama reforme nta udutangira kugira ama reforme dushatse tugira tuvyura ibintu no mu bashinwa umugambwe umwe ntubuza ko rashinde ubu unyegereye tazi mu by'ubutunzi zijya za Singapore zabaye kurya premier ministre yarahamaze imyaka n'imyaka n'umugambwe umwe ari umugambwe utwaye imyaka 3 ungaje gucaragiye umva nizo scenario ubu rero twe tuzoja mu yihe tugira dukire cyane tugira dushikeyo kuzotwisha tukarayo kibi muri antwanize umurundi wese yarategeza kuraba ingene biriko biragenda nta demi mezire yoshoboka tugira dukire canke bamwe bavuga ati ngo tuti ubu rero no horashaka kutubuza mu ntuzewe n'ibigabe twigije ubu rero tugira tukirye rero canke tugira tugikize peut-être iyo rero mu ndongozi niho tuzoyibonera ivyo rero tubiteza amaso au niveau sécuritaire naho tubona ati binaka karere ibi bigera birahindagurika mu mutekano w'akarere tuvuga tutirifo gukoresha ubwitonzi n'ubumenyi bwinshi kugira turabe yuko izo ingaruka z'umutekano mu karere zitaremera uravye imigenderanire y'u Burundi na Kongo amashiramwe dusangiye iki mu by'ubutunzi ngaha niki bikabiragenda gutyo muri Kongo kumenya ati mbe muri iki gihe ibintu byogenda gute uko bigenda kose ababa umubanyi wari we wese umukuru cyangwa utamukunda umubanyi bakamara umubanyi hari amarwaso historique ba musangiye niki hari rero mechanisme ziza kwamaho ku buryo ibintu byo gutatana ngo hama escalade ngo haduka intambara mu bihugu nk'ibi by'iwacu vyageseye mu by'ubukene na fragilité politique ibihugu vyacu n'u Rwanda birashafise équilibre fragile au niveau interne haba mu by'ama réconciliation niki nibaza rero yuko bifise a luxe yo kwita mu ntambara hagati yavyo n'ibiki disons à sauvegarder la paix quel que soit
ingene vyabigeze gateza kugura yuko amahoro yohaguma no muri kahise kumbure turiko tureba twagiye turabibona ingene abakuru Uburundi n'u Rwanda vyanye bibana mugabo hama haro de tension mugabo ifare voir ingene bagenda baragira ntuze de conciliation twihari byo tubi naho takoze cyane mugabo turakuze twarabonye byinshi umubano wabagazana Havyarimana agenda wibuka umubano wabuya Havyarimana ndawibuka haraba de tension mugabo hama mechanisme jure deje muri mu kiganiro ndabivuga nti yuko mu 79 bagazegeza ko yagiye mu nama some français ya franco-africain i Kigali hakaberaho manifestation y'impunzi z'abarundi zari mu Rwanda bagaza kacava mu nama précipitamment ataha haraba tension mugabo bace barabwira bazohurira imuyinga bakabivugana na Havyarimana bakarabati urafise impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda nawe urafise impunzi z'abanyarwanda ziri mu Burundi attention twese tworekuriranira ibararyogo tubanira mu mahoro turayingene tubigira tubane mu mahoro c'était ça CPG yarabandanije tivyabuza ko Kongo nawe n'u Burundi bwira attention mwa CPG kabandanye nibe nivyo la haute diplomatie abantu bama baraba ngene bigira uko n'ubundi ico gihe bacha bagira ico bita sommet sous régionale z'imyaka 2 85 barahurira imuyinga barasura buriri Butare après des ans 85 barahurira Ingozi je me souviens 87 barahurira Cangugu meme n'igihe FPR iteye kuri Buyoya c'était à 90 harabaye rencontre ya Havyarimana nabo yahanya Ingozi muri 91 ati basi FPR nyimbiri kiragira gute ngigerageza ntihabe enfront iva mu Burundi ja mu Rwanda Mana timwe burana tusangira reality nubwo FPR kiratera iva mu Buganda gerageza la rakota bengozi onetera mwajetera ico kibarumvikana bo yaravuga ati okay nta mpuza abanyarwanda zova mu Burundi ngo ze kugura indi froncide zitera muri ntuze bien sûr ça n'empêche pas que shaka kuja muri gufasha FPR ziva mu ngazi kagenda zisha muri za Tanzania mugabo ata front direct era CPG ra continue CPG yarakontirwa kandi ro Rwanda iri en crise kandi bagahura bakagira ibyo biganiro donc pour dire que la haute diplomatie sous régionale yamaho abantu ndi ba réalité n'umukogera meze mugabo les relations sont tellement profondes ziri mu kazi ko budashobora kugira ibyo rero niko tuvuga nta ntambara zikenewe mechanisme yo kuba irashoboka kamarico nako ndavuga nti bemol no kuvuga ikintu base kivuga kiti hariho ibiheruka gutegurwa hari ibitabo bibiri bikomerwa gutegurwa do stabilisation macroéconomique n'igitabo cyo gwanya ibiturire stratégie de lutte contre la corruption n'ibitabo nagenda kurikirana gose nibiki ndabibona byose ibirimo n'ikitusa yego byita ko biriko biragira biriko byari bitabo birimo bishobora kwirumwa n'ama recommandation meza mais ico turiko turavuga rero mu mwaka wa 2026 dusaba kabisa cumvikana leta nuko kuvyukuri hariho ikintu bita ndabisore ngo politique formelle na politique informelle mu Burundi bitandukanye nk'umwiza nijoro no kuvuga formelle n'aya madokima tegura twama mu madokima ama vision 2020 ivyereke urwanya ubukene CSRP amapene urwanya ubukene hariho ivyo 2060 harayo ma strategy mugabo ibiza gukorwa muri pratique nibindi none ivyo tuzoiva mu ryari urabona neza yuko igihugu ingorane kigowe nizo tujya duteye akamu leta ndongozi mukuru w'igihugu ibi vyuko haba politique formelle y'ibitabo yo kuza gupfuka ibikorwa bibiriko birakogwa bikwiza guhagarara we ntushobora kuba uvuga ngo turiko turagira stratégie de lutte contre la corruption ngo turiko turategura umugabo wa giture tukaje gitega abantu bakicara gasora document mugabo mushikiranganje w'ikigacerita yerekanye ibintu nkabirya ukazobona abantu baragiye muhagarara abari bakwiye kumushigikira nyene cyane kugira gute kwa tubikorere ko kabona ntivyihuse none cyo giture ko kigwanywa gute mugabo abantu bamaze imisi n'imisi gitega twicare uburyo mwanya dutegura strategie yo kwandika
ivyo tuzoiva mu ryari amavision kuma twandika ibitabo biriko bihimbuka ubwa mbere vyo 2020 na CSRP bava ngo tubikoreshwa ngo n'abazungu ngo iki ngo yabivuye hanze ngo nibyo badutegeka ngo reka twitegurire ivyo wacu plan national de développement baze guhindura iki kwa yo twateguye kuma hahandi turabi kuko ancertain mucubona titi shema ibimeze gute urabona neza yuko hariho ibintu tubivuko biri badahindutse ntitugirwe turatumanya tuvuga ngo twerabuye amadokima ngo tuzoshikyo tuja ntawo turiko turaja urabona ko hari abantu bavuga bati les individus d'abord donc muri kuva hakinya ko tuti les individus nyimba ari projije nyimba ari biki nyimba ari byose les individus baronka iki bonyene ayo bindongozi nibiki turonke ivyo wacu nivyo biri imbere direct mugaca kurya tuti ubugambwe nawo ni bacu ni direct donc igihugu kiza kuba nk'ica gatatu cyo kituma police agenda gutyo abanyagihugu bona baca bagenda nk'abakane bo mumahi windushiraho nk'ikintu kikaze ufane go bari nk'abakane dufate nk'intuze by'amazone sivyo ibi by'amazone amahera batanze amakoye nibiki bagira boye bakigwe inyubako abanyagihugu hariya zo gukoreramwo zibona mugaba amahera arabingere bigenze ubushaka bivuze ankoro plus n'oublie pas hariho nabandi ahubwo batsa amahera interana abanyagihugu ngo baterere kuba kazone umva hamwe hariwe n'amahera zanaterera ayava abanyagihugu nayandava hejuru kame wewe wumva muri uwo mwanya iyo priority ibipanze gute mu gihugu iyo ni example amahera tuze kubaka amazone uwundi nawe nayavuye hejuru aje kubakira amazone yavuye no muri abakora by'igihugu ati ibyo ni byashigeze ku mugaragaro n'ubijejwe wa mbere ivyo ko tuvuga ngo tugene twandike strategie dute ko nakora ibisho gutyo ari bihereraho ikintu cyo bana kigira gute kica kikwereka ko après stratégie ya kabiri kigera haca bico bita paralysie institutionnelle c'est une analyse twobservye twagize paralysie institutionnelle no kuvuga iki haca bico ito kuvuga kubuza inzego kuziparaliza gukora izo nzego tubona ndazihereko utwera kuti nk'inama nshinga amateka n'inama nshinga amateka donc parlement nshinga amateka nk'inguza amateka ibiri ko biraba vyose nijari baradushiraho commission d'enquête parlementaire banquete berekane ati abashikira nka canke byo leta byo none kaye nibi baze gusohora cegeranye jewe ndateye akamo umukuru wa Sena honorable kubaho venvengira ko guca ni vyiza turumva yuko bagenda bakagira gute me uruhara rwabo sukuza gusa kumvira ivyo mushikiranganje nibashireho commission d'enquête yabo nabo n'abahinga barabire kwirondera abahinga babafasha kugira enquête n'abanalize bagasohora icegeranyo turakeneye kubona les commissions parlementaires zisohora ama commission d'enquête yabo bagize nitwe tukuzo turabona baza kumviriza umengo barumvirije barababwiye biraheze no jewe la fois prochaine ntumvise président wa Sena yashizeho commission d'enquête parlementaire ngo atubwire ivy'amazone byose n'ibikene vyagenze iyo ni paralysie institutionnelle bayibujije parlementative no pouvait rien faire naho vyakabaye nk'ivyo bibaye utabona des commissions zivuga ati reka turemesero ministre twabonye ibi hano ko cyabigenda gouvernement même rega na gouvernement uri kora gouvernement premier ministre nibiki ibijya twari ko turumva ari kararevera ministre des finances ça date de passé nivyo muri 2024 2020 hari vuga biravuga date de passé none mu misi heze l'actuel président du Sénat yasubira umushikiranganje wa mbere ntabyazi yatwara leta est-ce qu'il vient de la prendre ari hajya kubera atwara Sena non
ya ikintu cha coherence s'il vous plaît turakibabwiye coherence kandi abantu bose bona barabona ingene impuzi nzego zaziriko zirakora yuko hari untuze justice yo unona amadosiye yose avugwa n'iryari urabona justice itangura gukora bisanga justice iri kazi kayo none sibwo butungane mugabo turiko twavuga ngo ubutungane bakabuvuga ubutungane kinospa kugira enquête no gufata abantu ku bintu by'intuze bakaze gute ndaguha karo nk'ibi byo mu mazone ama infraction arimwe muri inkika yabo yo ku mazone infraction irimo ubwa mbere nzonere gitabo dorite contre la corruption yando kimanasiza hajya loi anti corruption itegeko rigwanya igiturire ry'igihugu muri bya vyabaye harimo d'abord favoritisme ihanwa gusha ku myaka 5 y'umunyoro favoritisme no kuvuga iki amasoko yatanzwe bidaciye mu muco bayahaye nde uwo bayahaye higanwa ryabaye rya ngiki iki ni mvuze ndi komana gikora itegeko rigwanya igiturire ry'igihugu ngiri harimo ico bita favoritisme iri ngaha pini jusqu'à 5 gushika ku myaka 5 sinoke imyaka 5 y'intuze yo gupfunga iyo ni infraction irimo iyindi irimo ni détournement des fonds publics amatungo yacyanye uruguraje amafaranga ni ihanwa kuva ku myaka 10 y'umunyoro gushaka ku 20 iyindi ya gatatu harimo concussion gutoza amahera mu bantu karuzi yuko iyo perception atariyo aramakosa urazi ko amazonda zubakwa bije yateguwe wewe uza gutoza amahera nkande onondoki yire harimo infraction twa concussion harimo kuva ku myaka 10 gushaka ku 20 izi gitabo cy'igihugu utemera amategeko y'igihugu ninde kuva ku mukuru w'igihugu shikase n'indatemera amategeko y'igihugu tuze turabe ibikurikira izo imfa tuzorabe ico bazangetako ngasa amategeko y'igihugu yabarayo nishiriyeho dakoro canke abandi bempoje turaba amategeko y'igihugu yatowe nyene y'igihugu ikibago cyoro nizantuze zawe izo ngo za Cour des comptes ngo inspection générale de l'État izo zaboshwe kera nk'uwo baza ati monsieur de la Cour des comptes wogira enquête kuri ya mahera yagiye mu makomine yo kubaka amazone erega nicajejwe tuzogusaba raporo wihereze n'amashinga amateka il faut faire fonctionner les institutions z'igihugu niwo muti ukiza igihugu faire fonctionner les institutions de la République gukoresha inzego z'igihugu zigakora ibisi je siniko nango ni parfait biza kubikora oya Cour des comptes genda ukora ivyo onye kwizara gihugu amature kuri kurabikora inzo generale de l'État bikore hariho n'ama institution ministérielle mbe mari nabijya bavuze ngo amarelation hagati ya umunsi umushiranganje weka cha leta aza kuvuga hanyuma kabunda caza gukontradiza baratwara byumvise wo muri famille ibisanzwe muri defensive nibisanzwe kavuga ati ngene byo kogenda ariko none basi none nta institution independante contre voir shaka gusati to icegeranyo ca vrai ubukuru de konti niyo tubwira ayo marelation ingene ameze canke zo ikatwereka ati je twagize enquête bimeze uko professionnel canke audit independant ikatwereka ingene bimeze kajya n'ubutungane buri sanse guca bigira n'ama enquête yabo uko buri independant de l'exécutif ubutungane si pouvoir exécutif ni judiciaire aho rero ni kibazo rero ni ikibazo kiri ngaho ugacugenda rero mu ntuze no mu yandi ma institution ntuze specialize nk'ibi vya OBM usanga zanditse n'ama syo ngaha kugira kurikira ibintu ari nk'ibyo utaruka ugasanga biragora ugasanga biko bikorerwa hejuru bo ugasanga
ayo mategeko nyene maranti corruption ndababwiye ari ngaho azo ayo ma infraction ndababwiye ko araha bahugira kurikizwe ni kibazo hariho bimwe bya declaration de biens biri ngaha urumva bikurikizwa muri bitegeko niryo ribivuga n'abategetsa kubikora atwodondagura none abamustane n'abande bose cyanditse aha loi séparée de poste politique et poste technique iryo tegeko riri ngaho hari ama code de marché public mva baraho ama code foncier araho hari bya amaparcelle ndiko biragenda ama code minier araho mugabo twigo turareka ama code minier n'amategeko ngo navuga ama code forestier mugabo ingene abantu bagenda kwiha amashamba bagira iki ama code yose abari ngaho yentuze amategeko izo rero ntuze gusa zigira gute bica bigarukira ikiri cyo hinduka kugira iyo paralysie de institutionnelle iciba nibi vya usanga ariko aragira iki bintu cya mu nzego ugasanga ariko arahabwa abantu akaza batabishoboyereza incompetence ibintu rero byo kudashira mu cyonga habe competition bone abaronka akazi nyene professionnel abishoboye afite experience byo birakunda kugura ivyo biparalysie institution ko ensimaze kwifisa abantu batabishoboye kica kibikibazo kigira kabiri haca bacafusa ama hierarchy no kuvuga yuko ugiye mu bintu nza leta usanga n'umuntu w'umusibartene yumva ko ari bakomeye gusumba umutwara kubera yazanywe n'uyu yagize gute ari wari hemfiri ugasanga ni kibazo agize raporo itariyo bikagora ku reprimanda n'ibiki basigaye na hierarchy n'ikintu gikomeye kurikizwa n'amantu ziri n'uburyo budakwiye za cour de compte kugira ziro nk'uburyo buza kugira enquête ma commune muri ega nese yihaye ntuyihe uburyo bukwiye ntuyihe ibyangombwa abantu bakoze birwa bicaye heza ngo bakore kandi bategeza kubaha uburyo ngo bagende babikore ico uri kuravuga rero cyangwa uyu mwaka rero twavuga tuti uyu mwaka rero tubone ku bintu concret iyo corruption dénonciation ibeho umaragize corruption none bakaca bariko barabiruka ko ariko baragira gute ngo menace do moro none n'ibiki iki gihugu kayemwe kuvugisha ukuri tuzohera 60 dari kuvugisha ukuri ucubaga tugira barasa seseka icyo gihugu cyo uwo muvumo icyo gihugu cyo kwamana ngo imvuga kuri kuva kuri gwa gasore ba ndadaye uvuze ati twikukira ukuri nguka ati dusaze gutyo nandadaje ati demokrasi kuri demokrasi nayo ntwari bera abwe ntwara ati amaraso tugira iki gihugu yimwe no nyene nuko kigiye kubaho oya kame kangu uyu muvumo tuzobukira gute none ubwice tuba dukura gutyo none abembe n'Imana ntibazi ko Imana ibubona bo ivyo vraiment la dénoncer za kuba cyo gituma kugira dukira abantu bovuga bakira gute nabandi bashikiranganje sonde de nabantunze nababita ngwiki naba serviteur hari umushikiranganje ministre nini uriho service de citoyen nuko ivyo bikonyene kwambata permis de finance ibintu bitagenda bikavugira abana bwira abantu bikosore kandi yavuze ikintu ciza je naramukunze ministre de finance nanamukeze nyimba nyumba yaravuze ati nukugira abantu bikosora ibintu twobigumamwo tubivemwo none tuja kwita mu manga tuhabona kandi tubona ko nzira ari mu manga turabingene natwe twukira ibindi rero ibihinduka iboneke impuzeyi ubutungane bukore ibi byo kuvuga ngo discipline budgetaire est-ce que amagizondasyo bizohera muri umwaka 2026 bitangwa nabi tubitega amaso yama projet horo budget azohera yama projet usanga 10% projet zose zizo zirandagata zika 10% ya execution bwo muri imva amafaranga dohomba haba nkijya yo gusora ngo rwakaredi nyene biriko biragenda none tuzamukonya ni projet yose ari kudindira bihinduke basi ibi byose ibyo byose bijanye na n'ivy'amadovize n'igitoro na provision y'igitoro vraiment ubu duze tubare 2026 kwa provision Burundi gitoro ayo madovize ari karijira inzaha bavuze ko berbi zigura none ayo zirihi amahera yari ubwo butare bariko barashora rero nibuzi
amafaranga berbe yo twereka guverinoma berbe tumaze kuronka bagafasha igihugu 2026 bikava mu nzira liberalisation mu gitabaranze ko bategeza ku liberaliza secteur ya importation de carburant abantu bakigize igitoro kikabikidaza impamvu rupora abantu bagumamo ibyo bizohinduka tekamaso ibyo vy'amadovize injira bakareka abantu bakinza amadovize abantu bose biza amadovize ma exportateur abakora ihogwa hanze arundi bakorera hanze abarundi mwese mushaka gufasha igihugu ofisi nyene amadovize ine mu gihugu nakora ihogwa hanze amadovize yinjire turakini nawe leta rero ayukura mu nzahamu nawe yazane niko igihugu izokira liberaliza abantu binjiza imitahe bazana imitahe bagire yinjiza mu gihugu tukize mugabo nawe leta ibi byuko aba export hanze yaje adaca yinjira mu gihugu bamwe ugasanga export hanze amarakasa twaje gusohora hanze ugasanga yasohoka hanze agize gute ni menshi hagasohoka hanze bwa ibintu ntivyinjire iyo perte double twoyikira gute umva ni bigiye guhagarara ayo madosiye yose byose umwana tugira turabe urite konte na kora izo dosiye z'amazoro tugira turabe rero leta ikigire zikoreko ibi byose muri 2026 turabe mugabo ntitugume ngo ibitabo twanditse turabe ibikogwa nyezina bituma duhinduka hanyuma ari kina cyo kugira intuze indongozi mu bisanzwe n'ujya ntuze yaratanze ikiganiro gikomeye nuko batagira nsinze ko abantu bamwumvise neza uyu mupatiri yitwa Dieudonné yaravuze ati mwebwe mwandongozi kuva hejuru gushika hasi nimwe muhari ivyo mwategeza gukora mutabikoze nta wundi aza kubikora ni kudo opportunité nini uri umushikiranganje uri buramatari uri ndetse muri uwo mwanya guva ku mukuru w'igihugu urumushikiranganje wa mbere uri iki utabikoze none bikorande ko batacabaza kugusubirira ugoye cyangwa ngo bagire gute umva atabikoze bikorande wewe hagere ndi hamwe ajya mu musanga namwe ko bavuga anteri mizo guverinance yuko baca bimvita abantu ati ubu udashoboye ibintu ugira iki ubu ndashoboye ibintu ugira iki ucutanga imihoho hajya nico ni hajya nico basanze kubwira ijya reflexion bijya niyo yabutise ati wewe rubona kutabikora kandi ukabona utobikora kandi ugacubona vyopfa inda havereho hazo ubundi abikore niyo strategie de leadership universelle niyo ntukibohere mu bintu amabanga yose ujejwe kandi ubona yuko ibyo zari kuri abikora kandi utabikoza atawunda aza kubikora ni wananuka guma utari kurabikora wumva abantu ati nishwe nuwagize gute mu kirundo cy'ababa cyabitagwiki nguyo wishwe nuwo gukijije ubugowe yamfite uwo wagize uwo hanze amaso ko ari wagukiza niwe aciye ndiwe nuwonkijije musa indongozi indongozi yari yose uri bwikomine utwari komine ukaburi kuragira gute donc abanyiga batuti turiwe uwo dukijije yaje kugira dukize mugani waturi none wumva degati zongana gute yibaza yuko duko turajara abantu boshobora kugira gusezisa kuko numva abantu sinze kubara gashavu canke ama emotion sinumva abantu iyo bari ko barabaza umukuru w'igihugu ukuva mubwiye ngo twereka abo bantu ngo muvuga ngo bakugora ngo bananiranye ngo batwereke ngo none babakweretse wewe wakoze iki ufite izihe nzego wewe wakoze iki ziya n'ama emotion ngo batwereke none wocugira iki wewe ufise uruhegwe gukoresha kugira washi none waza kubafata wewe uraza kugira manda dare wewe ugira iki umubaravyo nuci wakoze iki nukuvuga yuko urwego rufise uburyo n'inzego zo kubakiza Burundi nubwo rwego rukomeye nyine c'est l'exécutif urwego rw'umukuru w'igihugu mu gihugu bavuga ngo ruhasa ngo hari abantu barugoye mugaba badakogwako twaba dusigaranye iki
leta twa dusigaranye bikingiwe nani nukuvuga abo ariko baragorana bavugwa nabakorera inyungu zabo mugabo leta twaye iri hari kugira ikingira inyungu zabo kwisonga rero hari izo nzongozi hari umukuru w'igihugu warabashikiranga umushikiranganje wa mbere hari none izo nzego zo hejuru rwego rwa bavuze ngo hari abantu barugora kabisa nanumvise na president Domitien Ndayizeye mu kai audio muri ko muratemberetse kigarara ngo yatwereke none ubu president Ndayizeye bakoze ikiwe afise quel pouvoir kuri abo bantu oya tuve mu mayemis abayemosi nyakuwa president de la republique niwe wenyine aho nta n'uwundi wese avuga ngo batwereke ntaca ashoboye nta numwe agishoboye ico kintu ico niwe wenyene president de la republique niwe ugishoboye kandi amategeko y'igihugu arabikura bahera uburenganzira bose ari guhera uburenganzira inzego zirahari zirapanze bikore rero tugira amahoro.